Alright, reka ndakuramutse ndakwifuriza ibihe vyiza. Ijwi kumva n'ijwi rya Ruhambo Oje nkuko vyama. Ariko kandi imbere ya kamera ndi kumwe hano n'umukenyezi, n'umukenyera rugamba. Umukenyerera rugamba. Umukenyerera rugamba. Apana umukenyerera rugamba, umukenyerera rugamba. Umukenyerera rugamba. Yego. Umukenyera rugamba n'umukenyera rugamba bitandukaniye. Umva umukenyera rugamba, muba mukivuze nabi. N'umukenyerera rugamba, misango twe dukenyerera rugamba. Kugira ngo rutarorane neza, entre tandi kumwe na Linkarlen Alu, no tuko turaganira. Nawe nye mwamusavye kenshi uya ndamuzanire abayagishe byinshi. Abanza baramutse hama uce tuzaro twinjiye neza neza mu kiganiro tumeze neza cyane gose. Karagaciye mwe ni we. Ya ndabaramukije cyane, c'est Linkarlen Alu comme d'habitude de mission serwa menye Musumeno maso y'inyana. Ya comme d'habitude nk'uko nyene mwayisavye na Linka. Oui. Jenda giwe guhura nawe ubwa mbere. For first time no gukora iganiro nawe. Yeah. Thank you so much. Haraga presentation wamugira kama kanyohera umfasha gatugasure mu gatoya. Hama jencha ni ibindi bintu kunda vyigenzereza. Turi kumwe na Celine Carlene Alu comme d'habitude de mission serwa menye Musumeno maso y'inyana. Wow. Iyo presentation yazananye he? Bon, iyo presentation amazina mwamwe nayi wanje kuva mu buto bwanje ayandi nayo nahawe n'abafana ayandi nayo nahawe nyine nabagiye barantuka. Harimwe akazina kamuze? Harimwe akazina nahawe na Mutama? Linkarlen. Harimwe akazina nahawe n'umusheri canke n'umugabo? Oya. N'amaso y'inyana? Bon, maso y'inyana naryo nyene ryavuye mu bafana. Ego. Urakeka amazina yose yabereye? Arakubereye? Arambereye cyane. Igicumu nakuyise hariho ibitambereye ariko kugira ngo uwereke wa muntu ko ico kinatacho kigutwaye urayitirira ukayemera. C'est simple. Hari gihe biza muri sense yo kwintentaininga ukameka tumwe turagira entertainment nk'ibisanzwe kugeza naho igihe umuntu menga ararengeye mu kwiha amazina mu kwiyatiribwa amazina canke mu kuryosha ibintu. Nigeze kubona aka video kawe uri kurerekana ko usiga ufise ingidi. Ego nivyo. C'est vrai, je Kwatagisusu. Ega je navyibushe baje. Ubusiro bingana cyane. Ubusiro bingana. Bon, ivyo biro sino bihagarara ko cyane ariko ndafise igisusu. Uko jewe nukuntu urana ukubavuga ngo ni muto ngo James magufa komereza. Rero abantu tuja ku biro bakiyumvira ati ibi ni biro vyawe uwundi akacavuga ati oya sinibaze narasumvye ibiro nanje nganuko tekana twe dufise magufa komeye. Ibi bintu tubona Linkarlen Alu akora kuri social media kandi bisa naho bimutunze. Yabitanguye ryari ni gute yabijemwo ni ikamaze kumukamwo ni ikimaze kumwicira muri kare y'ubuzima bwiwe. Bon, icambere na mbere ibi bintu kubizamwo nabizanye n'umugabo wanje John Mabo niwe yanzanye. Hari abantu benshi biyitirira ko banzanye je nta muntu numwe yigeze nzana atari umugabo wanje. Wewe nta munigiza kuzana atari umugabo wanje. None ni bandi bakunda kuvyitira ko bakuzanye? Simbizi baravyitirira bama bariko barabivuga baba bande aba entertainer benshi barakunda kuvuga ngo je ngo baranzanye je nta muntu nigeze ndugira ko kandi nta muntu nigeze ngabo Simbizi mwakwanye ibiganiro byinshi ukiri hasi. Simbizi jewe nta kiganiro nigeze twigeze dukorana nta muhemvye. Namuha cash kugira dukorane ikiganiro. Kumbe mu gukora ibiganiro murahana n'amahera. Je naramuha amahera. Simbizi nakorera ku buntu. Aramutsaje ngaha akavuga yuko atamera wamuhaye. Wo vyifata mu gute? Nana message ntahari. Ega je muri telefone ama message je ndayabika. Wamuhanga? Oya si ngombwa ko navuga amahera namuhaye ariko naramuhaye ifanta kugira ntazira ubusa. Tubandanize nawe warugeze rero. So ndazanye n'umugabo wanje ibi bintu je kubitangura niwe twicaye kwanza ico gihe twicaye twari turi ahantu yagiye gushotinga video ico gihe umuntu uzenya umu influencer yaraje gukoresha ikiganiro abo bantu bakora video hariho buzz yari yagize bitari bisaba ko aboneka kuri kamera rero acabwira umugabo ngo nta kuntu umugore wawe yo kuri video acavuga Jesha ndavuga ati nta kibazo nawe acavuga ati nta kibazo narabishobora katana rimwe arabikora
je ndavuga ati je reka dutestinge ndabe ko ndabishobora ca ndakora nkitangura bose baravuga umugabo wanje aravuga ati ego no kuri Imana umugore wanje arashoboye je nambyereka ega je nta kintu nashoboye jewe ndarenze burya bukeye aja kugura amamikro tuba turatanguye urugamba natwe mugabo wantreta acavuga ivy'amamikro ntiharagera cyo dutanguza telefone yamenaguritse les twari dufite telefone mbi ya Samsung yamenetse ngira ngo gushika ku rwego rwa nyuma ubu afise iPhone ngira ngo 16 Pro nayibonye asha reka naka gift uyu ikinisha telefone sikibazi oya prem murakora turakora gushika yaho ibintu bigenda neza turunguka none ubu unye ivyo dukora nawe nyene kuko nivyo akora biraturihira inzu biradutunze biradutungiye abana biratuma abana bangahe abana 3 ubise abana 3 bien sûr abantu bazikorega uganda ari ya mbere ngo amplis ngo ari y'inshushu si marié mutazo kwihenda ngo muje kondraga je hari ukuntu iyo umu influenceuse ngaho mu Burundi waravyari wanyu atamugabo uriko hari ukuntu menga biba bisuzuguritse kwa je bon ego biba bivana nuko bifasha je nzo komanda ko ndabivuga biba bivana nuko bifasha je baragiye baravuga yuko ndumukobwa ndagakobwa karaho uturongo biba bisa gute muri entertainment uravyari wanyu ukaba umu influenceuse society wibaza ko bikubona gute muri rusange mu bisanzwe kwifata nabi wifata nabi abakobwa muri entertainment bavyigira kugira ngo bakwemere nawe uriyemera kuko nta muntu ashobora kuza ngo aguha agaciro atako wiha wewe ubwawe neza mirana nabivuze yuko aba bakobwa abo bitesha agaciro kuko deja batuzi yuko muri industry uje ugakora sivyo ugakora ikintu rwose navuga ati ugatangura kwanza ugakora yuko twarinda kandi kenshi niko zabisanga hari nige uzamba bavuze ngo harongo ni mukobwa muri entertainment musasha yaje ngo mube magabo cyo kazomba ariko arakora neza ataravyara ngo hari vyataramenya ngo naende banze bamutere nkinde voilà urumva rero benshi baramaze kumenya kandi uzobisanga kenshi ariko bimeze none aba bakobwa bose bari muri industry ubona bose baravyari iwabo wewe umanaginga gute urugo ukamanaginga gute entertainment ukamanaginga gute society muri rusange kugira ngo ntushaye no ku muntu numwe ubwo buzima bw'usukore butatubamwe gute bon icambere na mbere ni igikorwa cambere kigoye ariko je ntegeza kukibamo kuko jewe mfise gestion yiwanje mfise ivyo nihaye kandi jewe nongera nshimira n'umugabo wanje ko arabimfasha aragerageza kanahura aho biriko biragenda uku kuko nta vyama bigororotse hari igihe dutwagwa twebwe abagore cane turatwagwa ugasanga twitaye ku bana cane canke mu rugo cane usanga rero nk'akantu wibagiye kandi wategerezwa gukora ndagishimira umugabo wanje ko aragitahura nongera mvuga ati jewe toujours mu gatondo namba nihaye gukora ndabanza kwanza gukora abana baranwicara yihama nkakora Jesse nareka gukora ngo motive ngo nabuze ngo umuntu ngo aza kuraba abana nico kunda jewe ndakora nani mama babonye ama video ku ma TikTok ku ma Facebook je mpetse umwana hari abantu batabitahura ko je no kora ama video ngo mpetse umwana canke ngo noja muri ville canke ngo noja ntibishaka kumbuza honja ngo motive ngo n'umwana yego derutse kubona ka video wishwa na Jisya kuje no gufasha Benturo vyatanguye gute ikibazo mwagikemu hagati yawe na Jisya bon je ujya mukobwa premier mani tuyaga no bambesha Burundi ntituyaga atari ibintu vy'idiri ntituyaga nta bintu ngo bonjour ça va waraye gute si mugenzi wanje c'est pas mon ami kandi jewe nama nabivuze Natacha kandi ntiyabeshe je navuze kuri kote ya Natacha ntiyabeshe les amis uyu mwanya jewe turandikira abaririmbyi two turabasaba ama emission twebwe aba influenceur nkitangura nkisaba ama emission aba star kugira ngo bakoreshe ibiganiro bakambira ko batanzi bakubwiye ko batakoze
ninde wasabye ikiganiro ngaha mu Burundi w'umuririmbyi Bface arakubwira ati we sinda urinde sindakuzi Bface kuri Bface ntazi nika Arlen Alo ntazi Musumeno indira ntazi kwamenye akabijya nkigikora iyo video nkikora video nkamuvuga neza yarambwiye ko atanzi sivyo narakoze video ndamufaka sivyo kwari ndamusomera bien acaramenya no yacakumenya duhuriye muri edition kwa muvayo 4e edition guhuza aba influenceurs n'abantu zeye n'abaririmbyi acaramenya chambwira ngo motifa ngo ngusanze ngo narakijijwe ngo mandagwaye amakofi wewe Bface avuze ko yari kukubita ngusanze nakijijwe ngo mandagwaye amakofi wewe yagukubita naho nicari gukunda nako fere gushaka kunkuza wari kumusubiza bien sûr nonde kimuga wowe kubita Bface jongo bitagagaira ngo motifa ngo umuhungu cyangwa umugabo turadihana tugahana indero mafwe garisi abantu ko bakumviriza ntibashobora kwibaza yo kuba mugwana n'umugabo oya nabari kintu nubaha n'umugabo wanje ariko nta mugabo wundi wo mutiku atarava kuyaneya acaza ngo kuririnka usanzwe nakijwe uzobaza bahonzwe peti azoperereze mu gasenyi umwana wo kandi umwana wo mu gasenyi jende umwana wo mu gasenyi muri Ekosazi apana gasenyi gagato hajya muri Ekosazi mu gasenyi nk'umuntu wo mwica yo mimi sicezagi jisi ya rero twarabonye Natacha agira icyo avuze kuri Benturo yaravuze yuko si umugenzi wiwe abagenzi biwone bagende bamuterere bamufashe sivyo kandi nivyo none wewe uje none gashaka tufate hari abantu benshi bari mu bitaro sivyo cyo tuvanga ubura tugende turafasha abantu bose Natacha agenda arafasha abantu bose bari mu bitaro mugabo twarabonye itangazo rivuga nkuko sinzaba nabisomye byavuga ati hamwe Benturo abantu twogira umwako agafashwa n'abanyarwanda Satbi Natacha Bface Drama n'abandi bose bari hajya ati agaca afashwa n'abantu atanaho basabasaniye atani nico bahuriyeko cyane abanyarwanda byose nabi umviriza ndakubwira ikintu kimwe ni byose nabi nibwo ufasha bwiwe nibo bagenzi biwe none abanyarwanda aribo bagenzi biwe batamusaidia tuvuge ko Natacha kwidetermina akavuga ati jewe Benturo ntacyo yavugishije ukuri nta bujyajya yashizemwo Natacha none kumenga ari gutuma yihorera oya hajya iyo ahora naho wacumenga ashizemwo bujyajya kandi we na Simbizi ari ukuntu umenga muricara mukaganira ibintu mukabihuriza kwa mugaca mubishira hanze na Simbizi yavuze yuko ngo nimba Natacha yavugishije ukuri ntakwiye kubizira vraiment Simbizi nta kintu kimwe twayaze na telefone ngiye wora ma message je mu makomantere nasomye bamwe bashigikiye ko Natacha yimba atari kumufasha canke ari kuvugisha ukuri ati jewe kuko burya tutuvetene pas bon à dire siko imeze none bo abantu babona ko yari gutuma basi yihorera ntagenda kimwe avuga kubinjyajya nibibi mu buzima wewe ari uri Benturo avuga ukuri ari uri Benturo vyakira gute umugenzi wanje nawe niho mufasha none turavugana canke nawe wamusabye igana akikwiye oya naciye mpagarika kuja kuri Bface naciye mpagarika kuva kuri Bface wowe ntushaka kurishigana muri naciye mpagarika na muri imvi tuzokorana ikiganiro jewe atari uwo jewe umugenzi wanje tumaze kucara tukayaga nekumenga uko bavyegeze umutima cyane naravyegereje umutima byarambabaje abaririmbyi bari inzigo imwe mbi kandi rero ndakubwira ikintu kimwe je nshatse kumwinjira mu buzima shankiki ariko ngira mvuga aka kantu je naribarutse umwana wa gatatu umwana waka shapeti yangu urakuze wa gatatu sivyo umwana wanje igihe nibaruka sifise abakolegero sifise aba influenceurs tuyaga n'aba influenceurs bose voilà ni bande baje kundaba cyane ubise ngo Nati yaraje Nati yaremeye Pampers sivyo ariko ndiko mvuga ninde yagoroye amaguru araza kundaba je waho Pampers Nati yemera yizanye yego Nati yagoye Pampers y'umwana mwaka message basi message yo je narayimuhaye Nati bizu narafuka twarahuriye muri ministère uwo kubara nko kuri avuga ati je umwana narungitse Pampers ntaramubona ifoko ndamuhifana aca yongera mufumbatisha yandi
wo kumva ino kino kiganiro turimo turakorana ntiyokomera ko we na Nati mwigeze guhana amajambo. Bon, Nelly basha avuga ukuri umwanya umwe, hari igihe avuga ukuri, hari igihe abesha, hari igihe ahengama, hari igihe adahengama, sinzi ko yigurire lakini simuingiriye kandi aratsikara umuntu wanje. Oya ngura mutinya inde Nelly vraiment sindamutinya, turubahana. Ntumutinya? Turubahana, aranyubaha nkamwubaha kandi Nelly je ntaramburira indero nanje sindamuburira indero kuko nta vie privée yiwanje arinjiramo, nanje nta vie privée yiwe ndinjiramo. Wicenga wibaza ko ateye Afise Shana hoyo ironka antukaje nta bintu vya grave no Nako naravana n'umugabo. Ikibazo cyo kuvana n'umugabo. Ko naratwara inda y'inshushu. Je navyari ubuzima bwawe bw'ubukumi ntabwo yobazi. Bw'ubukumi? Jawi inkuru zande zose z'ubukumi nuko nagwana. Nabindi mugasanga wasama kofi. Narabatabira. Jawi unzani uburofa sinarabanga umuhungu. Nakundiraga ntagushaka nakubwira ko ntagukeneye unzani uburofa twacanda kudiha. Mafuga zero. Wigeze kwita umuhungu? Atari umwe canke bari. Bigeze gute? Cyane abahungu bo mukamenge ntandero bafise umwanya umwe. Warabakubise? Hari abona kubise. Simvuze ko ari bose bave bankwegera. Umuhungu wakubise urasatama neza avuga ati ndamukoreye satamurasiyo. Wari umuzijiki. Hariho umuhungu twigeze gukubita n'abagenzi banje. Mwamukoreshira hamwe? Oya, uwo munsi twariko turinwera. Yarive ya Noel. Acaba yasavye urukundo bararumwimye. Urumva? Acaza kwata ku mugenzi wacu. Amusanga no munzi wabo. Acha twagiye tumurengerako. Umugenzi wanje acabimenya. Umugenzi wanje w'ibisusu binini. Twaramukubise umuti pera kubiswa n'umugesera buraduka. Umusigari kiruruma. Umurejanda atahana imikova. Ari yakubiswe n'ivyamenetse arabiriho. Jisi yariho murishuranye. Ubu mwana wawe na Jisi umeze gute? Pamyahoma icano hano urujya mwana w'umukobwa. Ntaca bayihanga abantu bakuze, ntaca bayihanga abantu batangana. Kandi je nabana bivuze ko Jisi yanaranavyara. Ujya niba mugema inda ya fresh ni hazocagira. Cyane baza ko abahungu bo mu entertainment yabananiye. Oya usanga bari ku planning. Ntaho gasanga bapfumu baja ko barababujije kuja kurabana n'abahungu rega navyo birakunda. Ibara naje ku planning. Nena abahungu bikigiye batari ko baravyara bazi ko bagiye ko bigenda gute. Haro nabariko baravyara bikazana ibibazo by'ama complication. Mama fausse couchement. Voilà. Nibindi. Haro bihuriye n'ivyo bintu vy'ama planning. None. Bazoza baragenda gufata ibintu bibaza. Ngo badaca bashaka bavyara. Ngo nivyiriha ngo bizirihindwa imwe ngo je impanura ahubwo nzoyikora. Ikiganiro c'impanuro kwanza nzogikora sinagicanga nibi. Tajisya namanzara zararaba amajambo avuga kuko bizomufasha mu buzima kubana n'abantu no kumvikana n'abantu. Kuko mu buzima ndakunda umuntu ugenda bukebuke atagenda na nyahururu agenda bukebuke akagenda ari pose birafasha yego. Bon, entre temps ngarutse nyuma gatoya dukwanye ikiganiro haheze igihe kitari gito nari narakurondeye ndakuronka ariko nsanga ibintu bitameze neza reka naguhe pole sana. Merci. Birashobora gufasha abariko batwumviriza byabaye kuno munsi canke byabaye kwejo canke bizoba ko muri kazoza kuri umuvyeyi ikintu coroshe. Bien sûr. Ni ubuhe buryo Link Arlen Alu yagerageje kugwana navyo kugira ngo uno mwatwe tumubone no smile kuri screen za Black Media? Subiramo. Nubuhe buryo Link Arlen Alu yakoresheje kugira ngo akakanya inyuma y'imisi mike abuze umuvyeyi twe tumubonane no smile yirengagiza kuko ari abana ugeza akakanya benshi bari mu bihe wowe umaze nk'imisi mugo vyanse ko biyakira vyanse pe ubona ko mbere bamwe bakora no gwama depression. Ni ibintu bigoye no kuvuga, ni ibintu bibabaza. Kubura umuvyeyi ikintu coroshe. Kubura umuvyeyi ni ikintu kibabaza umutima kiruhisha. Kandi ngarutse gatoyi naho hantu batse ko kubura umuvyeyi bibabaje. Mugana aba influencer bashitse ko ni bangahe ni babiri. Inde nande? Nuru kwa Fleet kwa nuzia kwa Franika.
Nkuru Simbizi n'umugore wiwe na Lionel akina amafilm abo baraje abandi bose squat bona Darlene yarambwiye polisi hano yarambwira ko yafatiriwe je narumvikanye polisi hano kwa Mabu nawe ego nta zindi message mfise z'aba bantu none n'abantu baba influenceurs bari ngaha mu Burundi bakashaka bavuga ngo tuze ngo turakundana hatujuwani nituza turabinjyaje nituzinanye urakeka kuba tamashira hamwe dufise aduhuza ku kwezi cyayi mu ndwi cyo ku munsi ku munsi hamwe azoza nta rukundo ruzozanana nayo mashira hamwe kubera ikibazo katarakundo twogiye nta ruhari mu ba influenceurs canke mu baririmbyi none biterwa ni jewe nje nkicara ngaha ngara urya kajya kataje kundamutsa simaguruka unagara ko nani ugara kuri inde ninde ugaburira je nanje nafashe decision nene yumva decision wafashe tameze nkiyo yabo none ere gutegeza kubana nabo mwubwo buryo baba bashaka erega bisa nkaho menga turarogana nene gashatu n'uzozanya agasanga tumeze nkuko nayo bizomugura kumera nkuko byategeza kumera hama nawe akandagira makanda yaje supporting abaririmbyi ndanabanza kwanza ndakora ama emission sivyo yo gushaka kubabwira ko ndabasupportinga ndabagira iki ndanshaka kubashigikira kugira ngo ninabandikira baze bamenye sivyo abenshi narakora na challenge y'indirimbo zabo bakambwira ati merci sana mugabo ucumbwira n'importe qui ndamwandikiye ngo sindakuzi muri kino kiganiro namanzana agaparti gatoya aho tugerageza ko amanalize ku baririmbyi tukaba ama conseil cyo tukavuga uko tubazi cyo tukabona uko tukavuga uko tubona bakwiye kugira gute bakwiye kwitwara a commencer par Bface ikora bakuri telefone kwara amasaha ivyuko kari byinshi a commencer par Bface nyene nihe message womo Bface nagabanye inzigo muri we yamuzikiriyemo agabanye inzigo kuko yaba agira be papa w'abana kirumvise ko yagitwaye n'ujya mugore yamuteye inda nagende buke kugira ngo n'abana ntibaze bavukane inzigo nk'iyi wiwe canke bagira umutima mubi nagira umutima mwiza ahinduke n'abantu babone ko yahindutse urazi n'ahantu abantu baba bakoraniye bakavuga ati ewe ujya turamujuwa turamuzi barazinanye ubwabo kandi Drake nkundira Natacha sinjya ni direct muhe message Natacha oya Natacha arabizi mama lao jibakiriye ivo ntuzojya umunwa nico nyine no mubwira wigumira uko ntuzojya umunwa kandi ntuzobinjyaje ederese kujya wavuze ngo baze gutelefone ngo bagusaba ubugenzi usifanye urafiki n'aba banafiki ni banafiki nta bucuti bwabo ni njyajya zimwe mbabaririmbyi waratamitswe waratumwe kumuvugira emwe jewe Natacha ntiyantumye kuri ntiyantumye ni kubushake bwanje ko jewe umuntu ndamukunda ukwari je umuntu ari direct turashobora gukundana je la fois passée nari nzi ko Mokenzi agara muga twarahuriye muri dialogue nukuri n'umwana mwiza uko bamuvuga si kwari ubundi ngo umutima mubi rimwe ngo hegete ugutegwa n'inzara atanyorobetseko nukuri uje mukobwa ni mwana mwiza ngo ari umutima mwiti ugutegwa n'inzara eragiye kuri abantu bashonje c'est vrai iyo abantu bashonje inzigira uzura akumva umutima mubi akumva umutima uravyimbye akabona umengo wo bahuye wese yo mukubita amakofi nta bantu bose muzohura ngo bashobore nakaye kantu wabonye kuri Mokenzi uravuga ati uca umuhana message bo Mokenzi uko namuziga Jess ko namusanze Mokenzi atera inkuru n'abantu bose Mokenzi abantu bose ni gutera inkuru n'umuntu ni simple sivyo naho bo abantu basi muri mu kazi kamwe sivyo ni byiza yuko muhuye muhana 55 sumugenzi kuko nitwari bwayage cyane kuko sinoca mvuga ati ngo ni umugenzi wanje sumugenzi wanje kuko haje umugenzi n'umuntu mufashanye ibintu byinshi sivyo ariko uko namubonye jewe siko namuziga kandi namubonye ko ari umwana mwiza cyane kandi ngigo ko ndamubwira yu madame félicitations vraiment hamurabe rero ko wagize mariage cyo duhana kabebe yaratevye yatevye ntugasangira cari no nta wamenye
erega umbea nongera mpamoni ya frere umbea nongera mpamoni felicitation kubiki atubwire nuko nazokubibaruka kazokubibaruka umuhungu canke umukobwa tube turategura baby shower ubwo nago n'urusaku nababwiye umbea mukugira mvuge navuze umbea kandi aho nahejeje numbaze vyinshi tubandanye moni ya frere afise inda yandi ntavyo tuzi mugabo arayifise imaze amezi angahe sinzi katarije rayimuteye gusa arayifise kandi iraboneka maili jewe muzonyemeza neza na neza ariyo sohora indirimbo mwino ndwi canke muri ku kwezi kuza arashobora gusohora indirimbo yoba yarakoze iyo yakoze kare nakore nivyo nyene nashaka guhobwa kuca ngarukako maili yagiye kwiba maili yitegura kwakira ikibondo ciwe yagiye asigataye kogwa adusigiye abenshi baravyibuka harageze nige bavuga yuko ikibanza maili yarimwo cace gisimbiramwo Vania Ice sinzi bitamugeze kubona bitegurwa na Union Européenne nga mu Kamenge n'ivyo ivya mbere vyari vyaje mu maili vyari biri license ko bizobandanya mu maili mugo acaja kwitegura ibyo kwibaruka baca bazana umuntu amplasa aca Vania Ice wanashaka hagazenza mu muziki mugabe inyuma yaho aca afatisha byoroshe kubera yuko yaheje kuramplasa neza cyane umuntu niye message woha Moni ya Fleur entre parenthèses nko kuvuze ngo umbeya muri bino beyitegura niye message woha bino beyitegura kwibaruka kugira ngo ntazoza asanga yarabaye remplace bon icambere na mbere basha iyo twayinda ntigisigura ko kwinyegeza ngo ari yo solution ewe nayo wayitwara hejuru kweri nyambere ko yafise umugabo inda uzi ko wayitwaye kandi uyemera umwana washatse kumuvyara umutwarira hejuru nani inda ntiri imbere kitari ku mugongo ubesha ngo ni gihute ngo kiri mu mugongo canke ngo gwaye inyonzo oya indi imbere umwana wawe muririmbira indirimbo in case you don't know duhe ibintu biri hits udushira kuri udushira ngaha bana niyo ndena mana babwiye ubuzima umuririmbyi arimo ubwo nyene we urimwo feelinge wala nkakujya kwa Shan Queen raba mu Shan Queen yagiye kuri stage yagiye afise inda none Shan Queen yagiye kuri stage abantu bose barakorenga bavuga oh wow amazing kandi mugiye tuzi yuko Shan Queen yatwari afise inda n'umukobwa we akaba afise inda barutse sivyo yasindi message ikomeye sivyo ukacumbwira yuko umukobwa vyayinda kwanza umengo sinda ya mbere Moni ya Fleur ntavyonzi ukacumbwira ngo Moni ya Fleur ngo ariko aranyegeza inda ziwe ariko ayinyegeza kubera iki raba estanisha estanisha n'umubiri voilà ifuko baba babire kujya bigira ba star no mu buzima busanzwe bakaba ba star Shan Queen yagiye kuri stage abantu bararyoherwa mugo batanga kuvuga ngo mama Shan Queen uri nyiganza pole urakuriwe yarakuriwe vraiment byari kaja kuri stage ego vyari bikuye cyane kerega izina giyiwe rijya zina nyine niryo perform ngabo kandi Shan Queen twibukanye yaje kuri stage amazi iminsi mike hasutse amakuru yuko yagiye muri commune n'umugabo wiwe ego bavyita kwandikwa leta civile none uzi gute ko Moni ya Fleur niwe muteye imba Afise nkuko atanga uvuga ngo umbeya uzi gute ko atoba azinyeneyo canke atawuhari nta Moni ya Fleur kandi ndayagiye kumenyekana ari uko avanye na Rinoji ntibavanye none ntituzi ko ari ya Rinoji ntituzi ko ari y'abajya bagabo ba Dubai ntavyo no kwinjiramo Rinoji ave na Moni ya Fleur yave na Moni ya Fleur baravanye no barakundana kuko baravanye acavumana na Alvin koko yaragenda na Moni ya Fleur yego ko none Alvin yahaye pole sana Rinoji amubwira ati petit frère je sino kugira nabi Naraje baba basoze baba bagiye oya none sinkuku nawe zuko nawe uronka message canke aka message ku mugenzi wari wose mu entertainment habwa ngo dusangire imoye ngacandara mu nzu ya Alvin akona urarengere yararayeyo rimwe kabiri urafise video izo message two nazo werindira Moni ya Fleur asigaye yihoma none mvuga bibaza ko ari uburofa reka neri azobivuga ntaco Moni ya Fleur asigaye yihoma none tuvuge yuko yageze n'igihe Moni ya Fleur ari homa
aka kanya bivuze ko avuye mu rukundo na Inoji hari hageze ko aca asimbira kwa Alvin abakobwa mwige mukunda iki musanzwe si bose none bayiririmbye mbe mukunda iki ahubwo nyine mukunda iki bitubwira je kuri kote yanje je ndakunda umuryango wanje je ndakunda umugabo wanje mom bebe aho uri hose John Mabu direct I love you so much ndagukunda vraiment ahubwo tukiri ngaho nyene Mabu sinzi kari management sinzi ico kintu cyari manager wanje yego voilà ne manager wawe mugabo je ndamuzi nk'umu director yafashe barindi cyane bigihanga yego kuva bagina n'abasimbizi nk'uko nabara bapetu kuva muri G Vision movie ibintu nk'ivyo peti yangu wose wamujije kubafasha oya management yarahagaze management yandi Mabera afise management yafise ikintu kimeze nka management reka ndakubwire je niyo mpamvu muramvuga abaririmbyi ni bari seriye abaririmbyi ni bari seriye je umugabo wanje ari serious kuko je ndamuzi sivyo ni bari serious aba baririmbyi ni bihemu n'ababono bamwe babahatari uri kurabafasha babona umenga uri wabuze icukora icikoresha amafaranga yawe urumva edere je namubwiye ati baba jikaliye we managinga je ureke ku managinga ubwo buhimbire none gashaho umuntu uzoja ku managinga ntagushimire ntobone nico yagukoreye sivyo ntaze kugushimira ati je waramfashije warakoze Mberuka gukorana ikiganiro n'umusaza Ismael Kaposho uramuzi yego umwe arimba kazoza keza ni kari mwibarabara kazoza keza uriya namaye ikibazo kivuga ngo urakeka ko iterambere riketwe n'amarimvyi bacu haraho rihurira n'amashuri amini ubumenyi yambwiye ngo ego cyane abarimvyi bacu umwanya bamara bakubita itabi umwanya bamara bari mu nzoga n'umwanya bamara bagira discipline n'ibindi bitandukanye agiye arambwira birashobora kuba biri bimwe mu bituma badatera imbere cyangwa no batera imbere baca bigina amatavu hama bagaca floppinga down umwanya muto cyane gose ntagiye nico bigezako yego wowe nka link Arlene alo abarinzi yo mu Burundi biwacu ubona batazopfa bavuga ati aba baboni banafute mu mutwe ni babivemwo enumeraliste mwebwe nimugendeka kona amafaranga na muri mimiceri mutoro niyo mitara hamuce we ni analyst uvuga ati mwebwe rero bashaka tubaravye ukuntu munsi ubwenge mwebwe nimukora umuziki tubari nyuma tuzobagwa inyuma tuzopfa haduga hanyerera tuzobashigikira tumene inda kugwara je ikintu navuga abantu bopasa kandi babandanye kuko bari kubaza neza Natacha nabandanye Mokenzi nabandanye Linoji nabandanye mugana wonyene apunguza urumogi Linoji nabandanye Kiriku nabandanye nande Avin namushizemo na Wiz Design nabandanye Fernando namushizemo inde Fernando ugera igitego ujya yaraduze kubaza imbaho nabandanye kuja Nebere ni numushizemo none gasha abantu baduze igitega kuja kubaza imbaho ubuzima bw'ibujumbura bwarabananiye tubashire mu nguzi kuri list ujya nabandanye kuja kubaza imbaho yabonye ko ari bwo buzima none ushaka entertainment yo mu Burundi igumi bujumbura gusa nagenderera igitega niyo mpamvu namushize no kuri list kuko no kuzima yarazimye Fernando yego oyaye none yarazimye hiti yewe yarazimye ryo mu uramurengereve no kuri yarazimye ujya nta n'ubwenge afise sayazima mvuga ibintu biri direct none kuva aho mvugiye yuko atanuzenya atagifaransa yiziye yacandikirwa kandi akiririmba nande yaracandikirwa nande yacandikirwa n'ujya mugore wa wundi mbega ujya uyu wa mugore kadikey si yabandikira indirimbo none waruzi ngo kijya gifaransa na kadikey umenga yarazimye Fernando n'amashuri yiwe kuri Daraprene na yaca gifaransa cyo kuri Daraprene akacaza kwaje kuririmba igifaransa nka kiki erega kadikey n'undi nawe nyine umenga yazimye inde kadikey ntiyari umuririmbyi none yaje nkande none ya erega niba bamupromotinze nuko atashatse kubivyaza umusaruro cyangwa ugasanga yaragoswe nawe nyine mu baririmbyi bize kuri Daraprene benshi baragizwa ko adina bumenyi bakuye abantu benshi bize kuri Daraprene wapi nano nzango niyo yize abaki Clementine inde Clementine Kevin none ubona ari ufise none ubona ufise ara office inde ara none
arapasa ariko arapasa none njenda wewe warahita mabu jenize skepers with the skepers voilà boni babana bakuza mu gisagara ca Bujumbura skepers lycée du lac mama bize lycée du lac twe twa kuri skepers voilà n'abasimbizi bize kuri lycée du lac hari aga place bitwa muri point jamaïcain et kuri lycée du lac plutôt kuri lycée du lac aba imani barinde kwe yaro nabandi niwe ndavuga ngahanyi kuri lycée du lac agashamba agashamba kaja gashe ifoke tugenda ministère tukayibwira atera agashamba ngahanyi mukarabire hafi ibi ari lisi y'abantu uri ukavuga ati abakwera biracama ni babandanye no kuvuga wese atubiwa mukuyemwo fizo wamukuyemwo ntabijemo oya je sinashizemwo abari jandi vya hata uri kwafata abakiduga mugabo na Natacha nuko nyene ari umuntu je ndamwemera kandi urumva nta n'umuririmbyi azoza amwegereza kuri clip ziwe oya clip kuri Natacha sivyo clip Natacha voilà niyo mpamvu namushizemwo ati nukuri napa qu'on se dise la vérité umuntu je namana bivuze no mu bakobwa bashaka gupasa rabira kuri Natacha sino mutazima ngo Natacha no Natacha uramusha mu bakobwa oya ni mudamu kandi yiyemera umudamu yarose inoti 10 madame zungu nirambira mu rugo abantu rero wumva ko umwana tuvugana boshake bogenda kudandaza amagi babaririmbyi ni bande ba Bface nyine niwe mperako ba Fernando na Monia Frere. Yes, mukurangiza ikiganiro cacu linka unyemerere hari akantu nama nzana kitwa short of me. Short of me donc nakantu wewe ugerageza kuvuga hari ukuntu bakuzi mugo ro side batakuzi ko na gatoya ahubwo mbere unayibabwiye gutangaza ni kintu utubwa mu short of me kintu batangaza akantu batakuzi mbere bacavuga ati niwe wuwo kweli mu buzima busanzwe bahubwo urukundo bw'amahera social politique pourquoi pas religieux et aussi patriotisme ouais de patriote nkavugira igihugu canyibarutse nkavugira n'ubutegetsi bwacu budutwara hongera bon novuga ibintu sino biheza mu bisanzwe jewe ndefanda igihugu canje abantu bose boza bumva kumenga boza kugishira hasi ntibishoboka bakunda kuvuga ngo agahugu kacu ngo ku Burundi ngo ni gatoyi ariko twasanze atari gato cane ujye muntu yabivuze yaribeshe gose kuko naho kubwira ati rugendo Bujumbura yose turabe kuyimara ntushobora impossible eko wow de patriote mvugira igihugu canje barutse nkavugira n'ubutegetsi bwacu budutwara wagiye muri dialogue continentale ego l'expérience wakuyeyo ivyo washimye ivyo utashimye côté organisationnel côté abo mwajanye ruce twirangiza ikiganiro bon ico nashimye nuko nyine icubahira umukuru w'igihugu yaduhaye impanuro nyinshi kandi zikwiye antuko abajene twari kumwe baragerageje kumva impanuro n'imigambi imwe ndongera ngaya ku kintu co kuniganira injya hageze kurya abaririmbyi n'aba influencer baragiye kugwanira injya kukirimba baragwaniriye injya umurongo ugatanga n'abantu bicaye kandi batubwiye ko baza kuduha ariko abantu hageze ko muja kuri buffet abantu donaturi batonda ku murongo hewe apana bijya rero apana bijya baragwaniriye injya barapostinga aho gupostinga bakavuga ivyo bakuye muri dialogue bapostinga injya bariko barajya ni bala none sinumva none baravuga ngo mutora inyama zibiri canke imwe Barundi nyama zari zihari z'ubwoko bwose zisosi z'ibitunguru izikaranze amafi inkoko byose byari bihari zinka
watora ebana hose bagenda baragushirirako nibaraba ngo washizeko igitunguru ngisasi nayo bagu hose bagenda baragushirirako mugabo barimvyi bacu baca badekona emwe baradekonye vraiment ya baranigana vya hatari ngwani pisha wala byabiswahili byabo ni hatari umuntu azi igiswahili cyane gose yagiye bige bintu kose turamuzi ninde twarabonye n'ikiyato cyo gisirikira ninde ukuvuga mutima oya mutima katagiswahili hari igiswahili azi none oya niyumvira undi muntu azi igiswahili twabonye ikiyato cyo gisirikira indero riro hariyo bidondo riro azi igiswahili hariyo bidondo hariyo abandi bantu bazi igiswahili hajya biragoye mvuga nta kintu nsinyara basi kura muri mikro umbwire dacha ndamuvuga sinyara mbwire ni bande bapfuye amajeto amakuru twaronka twicare ngaha muri quartier bon jewe ivyo navyo nashima kuvuga ariko byari ibara kandi no babwira yuko ngigo ko ndabahanura abaririmbyi hari ibintu ku kirimba ibintu bidakorerwayo hari ibintu bidakorerwayo ibintu by'imishwana surtout mugiye mu kazi mugiye mu byo babatumiriyemwo invitation genda kuri invitation mureke kuzana amabifu ahantu bitaba bikenewe bien Linka oui numva no kubwira ngo merci beaucoup c'était très bien twashenze vibe nziza cyane gose that was my first time dukwanye ikiganiro and I'm really proud yo kwana kwa iganiro canje nawe nize kubona next time uzonyitaba atagisabwe nkuko kandi wanita byabanda yibutse katamera wanciye niko nama genda kuyereka iganiro ukagenda ukikorera mwana wa mama ugaje igihe naza mana narayakonsomye narayakonsomye inga wakoze merci beaucoup